ntangure ndabamutse ndabwira ati amahoro y'Imana akomeze kubana ganza mu mitima yanyu. Ejo nasimamba nako mumaze kunyumva ndasanze kuva muri Northern. Twaremeje neza yuko tuzoshikira umuziki wa gospel ndetse jewe nawe ko tuzoshigikira mu kwiteza imbere mbere mu gushikira abari bintu batandukanye mu gushikira abakozi batandukanye mu gushigikira muri rusange ibikorwa bavuga imbatsima. N'umunsi rero ngiye kugaruka nanjye kubabwira ngiye kugaruka kuri bimwe mutamenye mu ndirimbo koze ndimo kwizigirwa ndazi benshi bakumva cyane gose benshi bitaba cyane gose mutahure ko ari indirimbo y'ukwezi indirimbo yacu indirimbo mwitoreye amave ko yitorera jirina iragaruka irabafasha no kuyemeza abagira indirimbo y'ukwezi. Rega imbere yuko itorwa nk'indirimbo y'ukwezi wo kwizigirwa ni indirimbo ndetse n'indirimbo yabyatawe gute mbega byagenze ndakubwira yuko wo kwizigirwa ko ari indirimbo ya Keri B Anera cyangwa ni Keri Anera Bigimana ni umurundi kazi ni umunyempano kazi ni umuririmbyi wa gospel artist ni umwanditsi wa songwriter eka ndetse ni mu worship leader ahasanzwe akorera muri shengero cyangwa ahasanzwe akora cyo kuririmba no guhimbaza Imana muri shengero JFB. Rega byagenze gute kugira ngo indirimbo ukwizigirwa iboneke? Nyuma yo kuselebra cyangwa nyuma yo kuririmba muri eglise ni Keri Anera Bigimana yahavuye yumva ko yoja muri studio kugira message ariko aratanga cyangwa kugira impano yiwe mandane yaduka muri rusange. Nyuma yo kwandika indirimbo yo kwizigirwa ebenga yahavuye amubona ko kumufasha gukora ibogwa amajwi cyangwa audio ni ebenga umuhinyangizi w'amajwi akora neza cyane rwose aho nawe yakoze indirimbo wo kwizigirwa. Si ibyo gusa nyuma yo gukora audio Keri Anera Bigimana yahavuye abona ko bidakwiye kumbure ku bakunzi bizibona reka mvuge ku bantu basanzwe bakurikirana ibijyanye n'amasanamu muri rusange bwo kwitura John Elard mu hinga abikora neza cyane rwose kandi guca Burundi tuzi mu ndimi zitandukanye ari nako kumufasha kumukorera amasanamu n'amasanamu meza cyane rwose tuza kwagaruka ko kumbure tuvuge n'abarimwo n'abagaragaye kumbure tuvuge n'abashoboye kumufasha muri band yo kuririmba ndetse n'abashoboye kumuvugiriza kandi nakubwiye ko ari n'indirimbo nziza cyane rwose yashoboye gukorwa n'umuhinyangizi urangirana adasanzwe John Elard. Mbega iyo tuvuze indirimbo nziza batwisubiza ndazi neza yuko inyuma yo kuyitora nk'indirimbo y'ukwezi kuri mboneshakure yacu ariko ndabwiye yuko ni indirimbo winjiye cyangwa uri kurayumviriza ni indirimbo uvuga ko yanditse neza cyane rwose ni indirimbo irimwo amajambo adasanzwe indirimbo ivuga ukugira neza kw'Imana indirimbo yerekana ukubaho kw'Imana ku buzima bwacu ubuzima bwa rusange ndetse no ku buzima bwa kirema byose biri mu majambo yanditse Keri Anera Bigimana muri iyo ndirimbo yashoboye gushyira ku mugaragaro. Numva yuko uwo muririmbyi wacu n'umwanditsi mwiza n'umwanditsi adasanzwe cyane rwose ushobora gusanga indirimbo kumbure utarayumviriza cyane rwose ariko reka ngaruke agitanga ni Keri avuga ati dufise Imana idukunda kandi itwitaho. Amajambo arakomeye ku bantu bose haba usenga haba n'udasenga ndazi ko dufise Imana idukunda kandi itwitaho kandi ngo niruha no kutugirira neza bivanye n'ibyo dukora kumbe bitayihimbara bitayihesha icyubahiro ariko ntigera ihagarika kutugirira neza. Niyo mpamvu acavuga ngo niwe mahoro yacu dufise ndetse kandi duhagijwe nayo nuvuga duhagijwe nayo mahoro bivuze yuko ufise Imana ufise amahoro ufise Imana ufise byose. Ni Keri acavuga ati uruwo kwizigirwa umukiza mwiza kandi iyo uvuze ijambo rimwe urarishitsa bivuze yuko Imana iyo isezeraniye ikintu umuntu iragishitsa saba n'abantu twemera ibintu tugahemuka saba n'abantu tubona ko habavye
tukaja duhindura tuva ku byo twashoboye kwemeza, ariko ni Imana ivuga ijambo rimwe, ivuze biraba, iyikoze naho birakoreka. Urumva ko neza cyane rwose iyi ndirimbo ndizeza neza yuko udashobora kwiyumviriza ngo igire aho gukuye ndetse ishobora kugira naho igushikanye. Tugaruka muri iyi ndirimbo, mbega indirimbo warabiravye, ariko ngira ndakubwire bimwe mu bintu utashoboye kuramenya cyangwa bimwe mu bintu utashoboye kumenya muri iyi ndirimbo. Ngira ngaruke ku baririmbyi bashoboye gufasha Kelly wasubiye inyuma muri video, wapenze video, waravye ko muri iyi ndirimbo hagaragaramwo umuririmbyi Brimstone benshi cyane tuzi mu ndirimbo mpimbaza moshi badasanzwe. Subira aba muri iyi ndirimbo ko harimwo Ndina Edi tuzi cyane rwose, nawe nyine kari muri bisanzwe mu ndirimbo ni byinshi kumva n'izindi ndirimbo cyangwa icabo. Yes, waravye ko harimo umuririmbyikazi Amandi adasanzwe, Ismail adasanzwe. Waravye ko dufise umuririmbyi Joshua, waravye ko dufise umuririmbyi Anaïs, aho bose n'abaririmbyi adasanzwe. Urumva ko bigaragara yuko indirimbo habavu ya Kelly nyene indirimbo harimwo gushigikirwa, harimwo bekavuge ayandi amavuta adasanzwe yashoboye gukoranira muri iyi ndirimbo kugira basho gutanga message idasanzwe. Hamavuye kubona amasaramu bameze kurukuruku ndetse n'abarindani bashoboye gutuma indirimbo kumbure bashaka gufasha. Ibi rero tumenyereye mu baririmbyi batandukanye, kumva indirimbo umuntu ashaka kuyisohora amagamagara abashobora kumufasha batandukanye. Ikintu rero ni cyiza cyane rwose, ndetse ndagihano n'abandi baririmbyi bagenzi biwe kubana bashigikira mu bitandukanye. Ntumve ko indirimbo ushaka gukora nawe nyene, ariko ugerageze kugira ibintu byera habe gushigikirana mu ndirimbo zitandukanye. Ikindi naco ngiye kuzana nicyo kabiri, Kelly ariko araririmba, ariko turumva akaziki, turumva nicyo kwitwa ama instrument atandukanye. Mbega ni bande hagarika gatohereza urabireza abantu twagiye kuba dufise muri band yamufashije mu gucurara. Iyo tuvuze Lieve ndibaza ko uwo muziri ariko reka umenya ni Lieve yari kuri guitar solo. Farley uramwibuka, uramuzi kuri piano ka adasanzwe, ndava muri esi mu rusange, ariko biratangaje ni Farley tuzi cyane rwose muri piano, ariko yaje kuvuza guitar bass. Urumva ko iyi ndirimbo ntivyoroshe rwose. Ni Corneille aboneka ari kuri batterie, ndetse ni Christian Malesh aboneka ari kuri piano zibiri. Ndakubwiye rero igitangaje cy'iyi band, ni band yamiboneka mu ma evenement atandukanye, hari mu clip gusa, mu ma evenement atandukanye. Ndavuga nka evenement Pamoja Festival, ndavuga izindi evenement zitandukanye. Ni band kuvuga yuko ikomeye muri kino gihugu cacu, ariko ndegaragara iri mu ma clip video y'abandi batandukanye. Ni band ishobora gufasha, ikunda kuvugiriza Dudu. Ni band uzosanga mu ndimbo za Pastor Lopez, umwe mu bantu bari ko bikora cyane gose, umwe mu bakozi bari ko bikora cyane gose muri gihe turimo. Umva ko iyi band itavyoroshe cyane gose. Rero ni band yashoboye kugaragara mu ndirimbo uwo kwizigirwa. Nimba bigaragara yuko iyi ndirimbo kugira ibi ya mbere si kubera ko Kelly bamwe mu mukunda cyangwa bamwe musengana na muto, ariko ni kubera ko indirimbo yariteguye by'ukuri. Indirimbo audio gukorwa na Ebenga, ndazi yuko ari umuhinyangizi adasanzwe atavyoroshe. Video gukorwa na Jonera naho nyene ndavuga yuko ari karamashusho adasanzwe, uko ni Jonera akora neza video, ndetse tuzi turabiye ko bikorwa byiwe cyane gose. Twagiye mu bari bashoboye kumufasha muri baking, tuzanye Livingstone beshi twamuye cyane gose mu project kandi tujanye Ndina Edi twamuzi wese, Amandi nuko nyene, Joshua uko nyene, Anaïs bose nuko nyene. Tugiye muri band abuvugirije murumva yuko ari bidasanzwe. Turafise Lieve, turafise Farley, turafise Corneille, turafise Christian Malesh. Okwizigirwa indirimbo ndazi neza yuko
utari bwabitahure neza neza yuko ivyo bintu utari bwavyanarize nawe ugire ico ushobora kugira nteki ko bivuga mwumve neza yuko uyu mwigeme wacu ari umwanditsi adasanzwe bivanye n'amajambo ari muri iyi ndirimbo. Ndagusaba iyi ndirimbo uze kuyitanga uyumvirize wongere uheraheze wumvirize ingene amajambo adasanzwe, ingene amajambo agera akurikirana, cyangwa ingene igicapo, ingene message yashatse kuyitanga muri rusange. Uretse iyo video yashoboye kuja kuri YouTube tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Ni video imaze kurabwa n'abantu 2823. Bishobora kuba twibaza ngo bari ngo abantu bayiravye ni bake cyangwa ukatari benshi kubera. Yego ni bake, ariko twize neza yuko message abashatse gushikira hamwe yashobora kubashikira. Ariko ndakwibutsa yuko mu Burundi ko dusanzwe dufise ikibazo cyo kudashigikirana icyo cyane mu ruhande rw'indirimbo himbaza Imana kuko bisanzwe gusanzwe. Ari naco kintu ubona ko dukwiye gukosora. Nimba indirimbo yashoboye kuririmba no mu Burundi kazi wacu, muri kazi wacu, hama ikagaragaramo abaririmbyi batandukanye b'iwacu, igakogwa n'abahinyanyuzi b'iwacu, ndetse ikongera igafashwa mu ruhande rwo kuvuza twovuga na bendi n'abacuranzi b'iwacu. Byari kuri yuko tuyishigikira mu gukora amapatage, yuko tuyishigikira muri birahubira message igere. Ariko ndagize shimira wewe wese wagize uruhara kuri video ya Keri, kuri kino gikorwa ca Keri, kuri indirimbo ya Keri wo kwizigirwa. Ndagushimira cyane rwose, ndahubwira ati Imana ibane guheza ndetse ubandanya ufasha n'abandi bashoboka musa. Ndashimira buri mwese mwahisemo kudukurikirana muri uwo mwanya mwiza udasanzwe, ndetse n'abandi mukomeza kwanda mukurikirana indirimbo y'ukwezi wo kwizigirwa. Dushimira na Keri Aniyarima we yemeye ko indirimbo ishobora kugaragara kuri iyi mboneshakure yacu, kuri iyi televiziyo yacu. Mugama mubaho, Imana ibandanye ibadeheze. Ndakubwira yuko Imana data mushaka byose ari wo kwizigirwa, atawundi ushobora kuvuza ibintu